ubona ni koti nari narakugiye Muta iyi koti ni ryake uza ugende yuko uzosanga hari umuntu yambaye ikoti ngiye atari uwavuye mu Buganda Ndenga muta iri koti ni ryajyanye kugeranya umwaka mu 63 iyi koti wamenye yo 63 wari bifise kuva iyo cyo yego Buganda n'abana bavyariye boya yereka kera twarigumanya saba abantu twapira ibanga mahoro uragodoza ndagodotse inshuti yo kwinogora mu nyabo yanjye mvuye kwemera bigogo muturu muhuta kugamabinga mu nka yiwe musore wagasera bihogo na bihogo dusiguriye none abatataho aho ayo n'amazina y'inka ibyo nibicuba bya kera ngaho tudugirire kazimare keza subira kandi wikubite nk'iminota nk'itanu ndatirimbe duga ko nk'abantu murengera uratera icyo witegereje dutera umwungere w'inga ngo n'agashyitsi kahiriye mu muyonga mbeya wakavorivori we mbeya wakavoma abagabo we iyo numvise urushuzi rukavye nanjye ngaca ndayikumbura umuhondo jewe nitwa Buname buname bwa shwagara wande shwagara wa shigikira wande shigikira wa munyuzo wande munyuzo wa inamusa wande inamusa wa mandaranga yande mandaranga ya ruvunderi rwandagano oya sinababonye numva badata bagumagira ati mwese uzobyara umwana azoguma amwitira izina rya se na sekuru aho ugeze ku myaka ingahe jewe 74 mu myaka 74 winywera amata kuri ukiri umusore anywa amata nyene kuko niyo nakuriye ko je nakuriye kwa Karabona mbere umuganwa Karabona niwe nakuriye ngaho n'utunyana duto turagiye twiwe ngaho rero Karabona kamwe abo kwa Karabona barakumva batashe abo kwa Karabona we Gwanyonzara Karabona we yewe Karabona we Gwanyonzara yarambaye imitongo mbere ino mu buhuru bahori tuvuye bahori yarambaye itongo ngaha ku Kabango urafite itongo urumugabo nagabiwe n'umuganwa none hejuru yuko nabakunda nabo nyene baca barangwa wavuze kuri leta y'umutware nde umutware watwara igihugu muri icyo gihe mwambutsa wavuze kuri mwambutsa niho nabwo none nawe yumvire kuva mu 70 kuva mu 50 niho navuka none ntiyatwara mwambutsa hanyuma kumengo waragenze waratembeye yega gutembera ntaboreka gutembera muri icyo gihe hari n'intwaro igoye muri icyo gihe ni Bugande naragiye mbere ngaho rero kwirukanwa n'iki nikori wagiye mu Buganda uhunga ikori ngaho ducire ku mayangi by'ikori navyo rero byari bimeze gute abaho hambere batamenye iby'ikori yewe ibyo tobimba oya tugira ko tuza kwicara tuyaga tuko turasoma amagwa eka tuwe tuvuga iby'ikori mbagacu nabashaka n'agakinju ndagafise nturibona none ritwengerere ngavugishwe aho ati nimusome muzoronka nimwuguruze muzokugururirwa kuko ijuru ngaho tubwire iby'ikori rero muwo mwaka wagenda uvuye ino uje mu Buganda muri iki gihugu hatwara Bitarusuma muri icyo gihe rero niwe yari umukonsiya uwo Bitarusuma agaheza rero igituma abantu twambuka tuza kurondera iryo kori ngaho warironga kandi
yari n'amahera make mugabo ayo yaranyaye ayo mahera ntawo umuntu yayakura yaratina umvira ndi yaramajyana indwi mugabo warashobora guhitiranya ikori nk'agashyika kane utararonka ayo mahera hanyuma ntibababarira bakababarira gute ryari itegeko ryo kuri Mwambutsa urumva ukitse i Bugande honyine Mwambutsa kandi ari umwami abagiyeho bose yarashikayo kugira esansuma ryabo kuko bariko bakorera icyo gihugu batariko bakorera Burundi agize esansuma ryabo mwebwe mwarariha ikori ry'umutwe dino mukongera mukariha n'ikori ry'umutwe hariya kandi ayo mahera yinjira kwa Mwambutsa aho hanyuma hageze mu kuza mugabo nta dowanye yagufata wizaniye utuntu waradushikana neza atawiriwe aragukomakoma wewe kuko abantu bo muri icyo gihe bari baramenyereye mwumve ba nyakubahwa wewe ushonje babona yuko ufashe isafari gutya n'akanimbo kawe baca bamenya yuko ugiye kurundira iryo kori ujya aguha indaro yaraguha n'indariro impamba iguheranye mu nzira nuko jambo ritungana waraheza iyo mpamba iguheranye uyo watsi indaro akakugirira mwaye ingene aguhe iyindi izo gushikana hari akabanza kugukoresha urabyuka ukamukorera uwo munsi wose kugira aguhe nk'igitoki akaguhe nakebo k'ibiharage ugaca uteka ugaca utetse ugaca bukeye ufata isafari mugabo wabanje kubarara mu gahinga nicyo gituma rero abasogokuru ahamagana n'ibirenge none imiduga yava hino imiduga yava hino amapikipiki yava hino amakinga yava hino mbere nk'ikinga abeje amakinga kugira ngo bagendere ku ikinga bayakuye mu Buganda kuko i Buganda nicyo gihugu cyateye imbere hamwe muri Kenya ibyo bihugu uko ari ibi nayino hatwara leta mbiri yari intwaro y'agakirizo gusa hanyuma ngo uzane iryo kori umutware ushitse agaca kuba akuririmbisha bagaca abatonyi bagenda kuvuga ibutware ngo nakawe atisabwe ngo naka yaje ni ngo yaje hanyuma umutware ngo yego n'ibyukuri ngo yaje ngo ni mu muntu mireko agaca ushitse iwe agaca kuririmbisha mbere ngo mbega wahora hehe wambwawe uri bumwishyure uti nawe wambwawe baririmba gutya ngo mbega wahora hehe wambwawe hanyuma nawe mukumwishyura uti jewe nahora kurobera jewe mbwa urabuzanye ikora irya leta wambwawe nta kora irya leta nzanye jewe mbwa ngunamira umunani wambwawe umunani rero cyari kimoko muhora mwumva bahora bavuga nuko jambo ritungana aho mushitse none muri Uganda gamuta icyo gihe mwashika mukora yiye yahari akazi k'igikaju ubona ni koti nari narakuyeyo muta yoya iyi koti ni ryake uzugende yuko uzosanga hari umuntu yambaye ikoti ngiye atari wavuye mu Buganda none gamuta iri koti ni ryajyari kugeranya umwaka mu 63 iyi koti wamenye yo 63 wari bifise kuva iyo cyo yego niyo kuri nuko ibifungo byayo byagiye yari ikaze vrema none okay ibanga ni ryatumye idatabuka nuko nayibitse neza nawe rabukongana kandi navayo mbyaye imbyaro nava hariya ino nari nasize nk'imbyaro ziwe abo ukongana nawe mu Buganda n'abana bavyariye boya
Erega kera twarigumanya saba abantu ubu. Twapira ibanga. Naya Muta. Wewe batanga muri kizo kuri kiri. None yuko ntazi kunyonga ikinga naho ubona gutya. Bazana abandi. Ariko wari cyakubaze ujya ndarifise nibuga muri paruwasi umusirimu. Hanyuma jewe rero nakuze neza ndaba ivyerekeye ivyinka ndabizi n'ibindi bikorwa byinshi nzi ngaha ni byinshi. Mu Buganda mwagenda gute? Mu Buganda oya mugabo je ndeke kubesha nagiye Buganda imiduga imaze kuboneka. Mugabo urumva twagenda ku mukono wa leta. Twagenda ku mukono wa leta wino ngo dushike hariya nyene bakatwakira tugomba gutaha twaza ku mukono wa leta nyene. Mushitse mu muryango gamuta umuryango wabakira gute? Amuzenya kano? Ba mbere umuryango dushitse. Kuko ninanga nari ndayizi. Naco ndayakira hi. Gaca ndayibuza. Bagaca ndabaho utuyoga nabo bakamba utundi. Ndi gaca ndababyinira n'akabyino ko gutamba nezerwa mu rugo rwaro. Nayiyo kiratwiginane ayiyo nyamuca mwo rutaraze nama ibitabara bikinde nama nigina abana bagigina n'umugore ngigina nabo tuvuka hanyuma ndigenda mu nzanira yananga bagaca bagenda bakayimanuraho nayimanitse ngaca ndayaho dirukanga kwa magana sebaniba mama kwa kanze ndeturuye sebaniba indeturuye mu kimanda sebaniba mama mu kimanda cyamugera sebaniba itujanda jande tujanda jande tujanda jande tujanda janda wowe wawe nima. Ikintu ushaka kumenya muri ko muravuze izinanga kubera iki muvuga musa nk'abongora. Niko bijana. Kubera iki mutaririmba gose? Oya niko bijana. Nugombye ndasigura nyene ngo kuvuga. Ari nka karirimbo nk'ubu bishoboka ko uririmba. Usohora ijwi. Ime. Ngira wumviye. Iyo kuririmba. Ntiba. Ona rimbarazwe wiriweho. Wiriwe bironda wiriwe mugenzi wiriwe. Umuhungu bere na ruto. N'umukobwa bere na zita. Nagize ndamukorako. Nyirawe wakora amacumu. Sewi wakora kamene. Mona rimba